murahawe kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Urakoze Mana yacu, data uri mu ijuru, ndagushimiye nuhabwe icubahiro. Uri Imana yacu, uri Imana yera, ndakengurutse ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Mwami, ndakweretse iri jambo rizima, Mwami Yesu Kristo, wongeye databuja kumpa kugira ngo ndarisangire n'ubwoko bwawe. Ndasengeye Mwami Yesu Kristo ubutumwa bwiza, kugira ngo Mwami w'abami abera bari mu isi bitegure, ubwoko bwawe aho bari hose bitegure, bamwe barobanujwe amavuta bitegure, kuko umugeni wa Yesu Kristo agiye kuvanwa mu isi. Mwami, ndagushima, maze uduhe kwicara twiteguye, uduhe kwicara turi maso. Ndagushimiye maze iri jambo ryawe Mwami, igisigaye nuko abaryakira nabo Mwami baryakira mu buryo bwa mpwemu. Rero data ribashikeko maze baryakire mu buryo bwa mpwemu yera. Nuko urakoze, ubishimirwe mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shengero ry'Imana, bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Umwami wacu Yesu Kristo yampaye iri jambo uyu munsi kugira ngo turisangire. Ijambo ritubwira yuko umwami wacu Yesu Kristo agiye kugaruka vuba. Birashakirwa ngo wera wese ahari hose yicare yiteguye. Wewe aho uri hose, mwene data wamenye Yesu, mwene data witeguye, mwene data wamaze kwitegura, mwene data wamaze imyaka myinshi wumva ubutumwa bwiza, igihe kirashitse, ca gihe cahanuwe kirashitse kugira ngo wicare witeguye, kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko turi mu bihe by'imperuka. Rero muri ibi bihe turimwo birashakirwa yuko abakristo bose mwicara mugavye mwiteguye. Ubutumwa bwaravuzwe, isi yose yarumvise ubutumwa bwiza, none igisigaye nuguteguza hirya no hino ku isi yose. Rero reka dusangire iri jambo ry'Imana umwami wacu Yesu Kristo yampaye kugira ngo ndarisangire na bene data. Nuko ndamenyesha uwari wese yumva ururimi rw'ikirundi abifate nk'ankama, kuko aya n'amajambo y'Imana, n'amajambo y'Imana, kandi abashoboye mubishikirize n'abandi, mubabwire yuko Yesu Kristo ari hafi. Muri kano kanya rero ndakuraritse, kuko tugiye kuzomara ibihe byinshi tusangira ibice bitandukanye byo muri Bibiliya bijanye n'amajambo atubwira kwicara twiteguye, guhora twiteguye. Muri uyu munsi rero tugiye gusangira amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cyavugishwa n'Imana Zefaniya igihimba ca mbere, maze turasoma duhereye ku murongo wa 14. Umutwe w'amajambo uravuga ngo umunsi uhambaye w'Uhoraho. Dusome mu izina rya Yesu. Umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi, uri hafi kandi urihuta. Umunsi w'Uhoraho guhinda kwawo kurumvikana, umuhizi araborogana intuntu. Uwo munsi n'umunsi w'uburake, n'umunsi w'amagorwa n'amarushwa, n'umunsi w'itongozi n'imisaka, n'umunsi w'umwiza n'ubuzinze inani, n'umunsi w'ibicu n'umwiza w'umuzitanya, n'umunsi wo kumva inzamba n'akaruru kabirukira ibisagara byubakiwe inzitiro z'amabuye n'iminara miremire. Mana ihabwa icubahiro. Shengero ry'Imana, Yesu Kristo yantumye kugira ngo mbwire mu Kristo aho uri hose kugira ngo witegure. Ijambo ry'Imana riratweretse ngo umunsi w'Uhoraho uri hafi, umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi. Igihe kiri hafi, igihe kirashitse. Nk'uko ubutumwa bwiza bwakwiye hirya no hino ku isi yose, Yesu yaravuze ati ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, maze bubere ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero w'isi uzocushika. Bene data, twarabonye ibimenyetso byinshi, twarabonye ibitangaza byinshi byerekana yuko igihe c'imperuka kiri bugufi. Rero uyu wavugishwa n'Imana Zefaniya yabivugishijwe hakiri mu gihe cyo mu isezerano rya kera. Aravuga ati umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi, uri hafi mwene data, uri hafi kandi guhinda kwawo kurumvikana. Iyo tubona ibiriko biragaragara bibonekana by'ibimenyetso, iyo tubona ibiriko biraba mu isi, biratwereka neza yuko umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi. Mwene data, ndagira ngo nkubwire kugira ngo wongere gushaka Uhoraho bigishoboka kwabonwa,
wongere kumwambaza akiri hafi. Eheraba bya bimenyetso byose byavuzwe byaramaze kubonekana, kuko turabona yuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo nuko nimwabona ca kizira c'ubuyobe bw'Ubugesera ngo gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, ngo usoma niyiyubare. None mwene data, turabona yuko ibizira byamaze gushika mu bihugu bitandukanye ku isi. Turabona yuko bya bizira by'ubuyobe bw'Ubugesera byamaze kwinjira, ca kizira carinjiye, ibigirwamana byarinjijwe mu mashengero. Turabona yuko amabi yakozwe hirya no hino, turabona ko benshi baramaze kuzimira, kandi turabona ko kwa gusubira inyuma kwaramaze kuza. Benshi barasubiye inyuma, benshi bararetse Imana, benshi ntibagisenga. Abahora abakristo uno munsi barabiretse, barabishize hasi, bari bagiye gusenga, abandi bari bagiye amategeko y'Imana. Turabona yuko benshi bahisemo kuvanga iby'isi n'iby'Imana. Turabona yuko benshi ijambo ry'Imana uko tuyizi muri Bibiliya, nta mukristo yashobora kwivanga n'imigambwe hanyuma ngo ave mu migambwe ngo agaruke mu isengero, canke ngo afatanye iby'imigambwe ngo abifatanye n'iby'Imana, canke ngo afatanye bya politike ngo ace bifatanya n'iby'Imana. Benshi baravanze, uruvange rwarabaye uruvange, abantu benshi barivanze. Nagira ngo ngabishe ndemenyeshe wewe muntu wivanze n'imigambwe, ukaba wivanga n'imigambwe kandi uzikura umukristo, ndagira ngo ngire ngo umunsi uhoraho uri hafi, umunsi uhoraho uri hafi. Reka kuzimiza abandi ubabwira yuko imigambwe ishobora gufatanywa n'iby'agakiza. Kirazira, ntibishoboka yuko ushobora kuyivanga. Yesu antumye kukubwira ngo nkubwire ngo hagarika, reka kuzimiza abandi, reka kuzibimiza abandi ushaka kubasuka mu nyenga. Nuve ngo nuhindukire maze wakira agakiza. Yesu Kristo ateze ibiganza, igihe kiri hafi, igihe kiri hafi. Iyi ni mburi iri kwiravuga, ibwira wewe, ibwira n'uwo wese, yewe mukenyezi, yewe ntihagira abaguhenda, ntihagira abagusuka, wa mwigeme canke wa musore, ntihagira abagusuka, ntihagira abaguhenda. Ndagira ngo ngire urwaruka rwa kino gihe, kuko urwaruka rwa kino gihe rugeze mu gihe gikomeye, kuko hari ubuzimire budasanzwe. Ariko ndagira ngo menyeshe bantu mumaze kwinjira mu masengesho, ndagira ngo mukomeze musenge Imana, musenge, kuko muri iki gihe benshi bamaze kuzimira, benshi bamaze kuzimizwa, baramaze kuzimizwa, kandi ubuzimire bumaze kubatwara. Nuko eheraba bahaye ikibanza wa murwanizi, ariko ijambo ry'Imana rije kubwira uno munsi ngo umunsi uhoraho uri hafi. Uwo munsi ni umunsi w'uburake, ni umunsi w'amagorwa n'amarushwa, ni umunsi w'itongozi n'imisaka, ni umunsi w'umwiza n'ubuzinze inani, ni umunsi w'ibicu n'umwiza w'umuzitanya, ni umunsi wo kumva inzamba na karuru kabirukira, ibisagara byubakiwe inzitiro z'amabuye n'iminara miremire. Mwene data, mbega uzokwiruka uhungira hehe? Mbega uzokwiruka ngo uja he? Ko mbona ijambo ry'Imana ryagushitse ko wabwiwe ubutumwa bwiza, maze ijambo ry'Imana rikugira ati niwikangure, wiyambure iby'isi, ureke kuvanga iby'isi n'iby'Imana, ureke kuvanga, ureke kwiyumvira yuko kurongora abagore benshi yuko ushobora kubivanga n'ubukristo, canke gusubira kurongora ngo nuko ngo hariho amadini abyemeza, maze ugaca usubira gutora uwundi mugore n'uwa mbere atarapfa akiriho, maze ugaca utangura kuvanga, ukavanga iby'isi n'iby'Imana. Abandi nabo bagatangura gufata ibihe bari bahawe byo gukorera Imana, bakabivanga n'iby'isi, bagatangura kwirukira amaronko, kwiruka mu bya politike, kwiruka mu by'ubudandaji, ngo bagiye kwirukanga iby'ubuzima. Ariko ndagira ndakubwire yuko ijambo ry'Imana uno munsi rije kukubwira ngo reka shira hasi maze ute ukurikire umwami Yesu Kristo. Egome, kuko eheraba ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murongo wa 17 ngo nzoteza ibyago abantu bitume bagenda nk'impumyi, kuko bancumuye ko jewe uhoraho, kandi amaraso yabo azoseswa nk'umukungugu n'imibiri yabo nk'ibisheshe. Mwene data, eheraba abantu baravuye kuhoraho, uhoraho nawe yamaze kurakara, kandi uburake bwiwe bugiye gusukwa kuba iki gihe. Abantu b'iki gihe kuko banse kwihana, bari nantaje, benshi bararetse iby'Imana,
bamwe bahora ari abakristo bisutse mu bya politike, abandi bisutse mu migambwe, abandi bakurikiye ubutunzi n'amaronko, ariko byose n'ubyiyambure. Ndagira ngo nkubwire ngo wiyambure iby'isi hanyuma ukurikire umwami Yesu Kristo, kuko nta na kimwe kizogira icyo kikumarira. Eheraba Imana igiye guteza ibyago abantu, Imana igiye guteza abantu akaranda k'indwara, akaranda k'ibyaduka. Isi yose igiye gutezwa ingorane z'akaranda pandemi. Nk'uko tubona muri iki gihe benshi isi yose hirya no hino bamaze kugenda bambaye bya bindi maze kugira ngo barabe ko kwikingira, ariko ndagira ndakubwire yuko bidashoboka ko umuntu ashobora kurusimbuka. Igihe cageze, kiba cageze. Mwene data, nta handi ho guhungira atari muri Yesu, nta handi. Nimuze duhungire muri Yesu. Iri ni ijambo ry'Imana ryo kuburira. Ku murongo wa 18 haravuga ngo nta feza zabo nta n'izahabu bizoshobora kubakiza ku munsi w'uburake bw'Uhoraho, ariko isi yose izomarwa n'umuriro w'ifuhe ryiwe, kuko ababa ku isi bose azobaherengeteza rwose giturumbuka. Mwene data, abari ku isi bose bagiye guherengetezwa giturumbuka. Hunga udapfa, nk'uko baba marayika babwiye Mukaroti, baramubwiye bati hunga udapfa, ntukebere, nturabe inyuma, reka gusubiza amaso inyuma. Hunga kuko isi igiye kurimbuka, hagiye kuza ikibengebenge c'uburake bw'Imana. Ni igihe ciza cyo kwikangura, ni igihe ciza cyo kurondera Uhoraho bigishoboka kwabonwa, ni igihe ciza cyo kwambaza Imana. Mwene data, ni igihe ciza cyo gushaka Uhoraho. Muri aya majambo make dusangiye kuri uno munsi, ndagira ngo usabe kugira ngo wongere gusaba Imana ikongere inkomezi, ikongere ubushobozi, wongere kwinjira mu masengesho, wongere kwisonzesha, wongere gusaba imbaraga, wongere gusaba inkomezi, kuko Yesu Kristo yaravuze ati muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ibyabona byo kunshingira intahe. Nuko nawe ndagira ngo nkubwire ngo niwongere gusaba Yesu Kristo maze akurungikire mpwemu yera, kuko mpwemu yera aracari ku isi, aracari mu ishengero no munsi. Nico gituma Yesu Kristo imbere yuko aza gutora ishengero ariko ararungika imburi, ariko ararungika ubutumwa bwiza, ariko ararungika amajambo kugira ngo abari ku isi bose bumve yuko umwami wacu Yesu agiye kugaruka. Rero mwene data, bicitwa uyu munsi nahawe nanje, hindukira, garuka. Reka ibyo byose bikuzimiza, reka ibyo byose bikuyobya, reka ibyo byose bigusubiza inyuma, bite ubyiyambure maze ukurikire umwami Yesu. Ndagira ngo nkubwire ngo ca bugufi aho uri hose, hanyuma dusenge Imana dufatanye iri sengesho. Egome, dusenge Imana. Uwera, 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 Uhoraho Imana nyene ingabo, ijuru n'isi byuzuye icubahiro cawe. Mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, mwami ndakweretse abera, ndakweretse abo warobanuje amavuta, ndakweretse abo wasize amavuta, ndakweretse abo wahaye impano zawe zo kugira ngo mwami databuja bicare biteguye. Ndakwinginze kugira ngo wongere kubakangura mwami Yesu. Ndasengeye umwe wese yikangure, igihe kirashitse cyo kwikangura mwami wacu Yesu. Muri ibi bihe byacu ni ibihe by'uko dukwiye kwicara twiteguye, kuko kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo kuri hafi, kuregereje. Yesu de kwitegura kuri uyu wese mwami wacu Yesu yamaze kwitegura, kuri uyu wese mwami Yesu Kristo yamaze kwakira umwami Yesu n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ndamusengeye kugira ngo amavuta yiwe akomeze kuba yuzuye muri rya cupa, amatara yame yaka, maze yitegure kugusanganira. Urakoze mwami, nuhabwe icubahiro. Urakoze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Urakoze mwami, Imana ihabwe icubahiro. Ndavyambaje nshima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, Imana iguhezagire. Egome, tugiye kubandanya tuvugana byinshi bijanye no kugaruka kwa Yesu. Ndakuraritse kugira ngo ukomeze gukurikirana iki cigisho, kugira ngo mwese abera muze dusangire amajambo atubwira kwitegura gusanganira umwami Yesu. Rero tuzokomeza kuyaga aya majambo, mukomeze mugire umwete. Murabona yuko henshi isi benshi barasinziriye, ariko iyi ni mburi yo kugira ngo mwikangure, hanyuma dusanganire umwami Yesu Kristo, kuko agiye kugaruka vuba. Nuko rero
mushishikare mukomeze kuguma hafi maze dukomeze gusangira aya majambo. Imana ibahezagire. Kandi uwari we wese yicare yiteguye, ndakanguye uwari we wese ahari hose ngo wicare ugavye, wicare witeguye, wicare uri maso, haba mw'ijoro, haba mu gitondo, haba ku mutaga, haba uri ku kazi, waba uri mw'ishuri, aho uri hose wicare ugavye, wicare witeguye. Yesu Kristo yiteguye kukugirira neza. Imana ibahezagire. muhejeje gukurikirana ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe, mwariko mushikirizwa na Mbonimpa Abeli. Ndayifurije amahoro y'Imana.